Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda aho muri hose. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nirihabwa icubahiro. Ndabaramukije cyane. Amahoro y'umwami Imana nabane namwe mwese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndasubiye guha icubahiro data wa twese ahoraho kuko asubiye kutwemerera ko tubaho kugira ngo tumuheshe icubahiro mu kuvuga ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mukunzi mwiza usumba byose uri mu ijuru, ndagushimiye kandi ndagukengurukiye kubw'uyu mwanya mwiza umpaye kugira ngo nsubire kuganira na bene data. Karibu umwami wacu Yesu, uturongore mu majambo tugiye kuganira. Muhemu wawe yera adutegekere uko dukwiye kubitondeka, kandi ico twanse ni Satani n'abadayimoni biwe. Mu izina rya Yesu tugomba mwami Imana ngo bari wewe turongora kandi bari wewe udufasha. Nuko hezagira abumva bose mwami Imana, aya majambo agira ico abunguye kandi agiraho abashikanye. Mu izina rya Yesu nanje ufashe undongora uzobukoze, ni mu izina ryawe ryera Kristo ndabisavye, amen. Imana ishimwe. Uyu munsi tugomba kuganira kuri Kristo Yesu umwami wacu. Maze iminsi ndiko ndasubira kwibuka Yesu ninde, Yesu akora iki. Hari ibibazo byinshi cyane bizunguruka kuri uyu muntu yitwa Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu ngo ni umwana w'Imana. Ahandi rikatubwira ngo Yesu ngo ni Imana na data Imana ngo ni umwe. Rero abantu bagaca baja mu bibazo byo kwibaza ngo none Yesu ninde, bigatuma bamwe bavuga bati koko Yesu ni umwana w'Imana. Hariho n'abandi bageraho bavuga bati Yesu ni umuvugishwa w'Imana, Yesu ni intumwa y'Imana. Ibyo byose bamwita Yesu arabifise kandi niko biri. Yesu afise rero novuga nti amazina menshi canke amakarifikasiyo menshi, ariko uyu munsi ndagomba ngo turabe igituma Yesu Kristo tumusenga. Hariho abantu benshi bavuga ngo ntidukwiye gusenga Yesu, ngo dukwiye gusenga Imana. Nagiye nganira n'abandi bantu bakavuga bati jewe ndizera Imana ariko Yesu oya. Hariho n'abandi benshi kubera ibitabo byinshi umuntu abasoma, kubera abantu benshi abayumviriza, bigatuma umuntu avuga ati kumbe bya bindi banyigisha sivyo, ahubwo ndaronse iby'ukuri. Kumbe barambeshe, Yesu si Imana, ahubwo Yesu ni umuprofete. Abandi bati Yesu niki. Okay. Bene data, hagati y'amazina yose Yesu afise, canke mu mazina yose Yesu twomwita, ndagomba tuje kurabamwo iri rivuga ngo Yesu ni Imana. Iri ni nje kuganira namwe, kandi ndizera yuko umwami Yesu aza kumfasha, kandi n'umuntu wese ndizera ko aza gusobanukirwa. Nanje ubwanje nageze igihe kirekire ntamenya Yesu ninde. Nzi ko Yesu ari umwana w'Imana nivyo, nkamenya ko dufise Noeli twama twibuka aho Yesu yavukiye, nkamenya byinshi, ariko byari byarananiye kumenya igituma Yesu Kristo tumusenga. Igituma Yesu Kristo tumusenga. Ijambo ry'Imana kandi ryarambwiye ngo hari Imana imwe. Ngo hari Imana imwe. Rero nkaca nibaza none ko hari Imana imwe, none ibi bintu bije gute? Yesu nawe, Muhemu yera nawe, ibiki? Mwumva nyene umenga nibibaza. Nawe inshuti yanje wowe ufise ibibazo, uyu munsi Yesu Kristo yakwimviriye ko nawe uyu munsi uraronka inyishu y'ibibazo byawe. Imana ishimwe.
irya mbere ngomba kuvuga yuko Yesu Kristo ni Imana, kandi Yesu Kristo, muri Yesu Kristo dukurwaho ibyaha byacu. Izi nyigisho nyinshi nazikuye hehe? Nazikuye muri ya ntahe nababwira urugendo nagizemo imyaka 2 canke experience Yesu yancishijemwo y'imyaka 2, canke novuga nti stage Imana yanjanyemwo y'imyaka 2. Muri ico kiringo c'iyo myaka namaze, niho nigiye kumenya Yesu Kristo ninde. Nibyo nari maze imyaka myinshi mw'ishengero, kandi nibyo ndashima Imana baratwigishije, ariko mu byo batwigishije mu by'ukuri nari narasobanukirwe ko Yesu ari umwana w'Imana, ariko sinari bwe narasobanukiwe ko Yesu ari Imana. Naguma nzi nti hariho Imana na Yesu na mpwemu yera, ariko uyu munsi ndaza kubereka uyu Yesu, uyu twita Yesu ninde. Imana ishimwe. Tudatebeje rero tugende mu ijambo ry'Imana hariya muri Yohana igice ca mbere, hariya ku murongo wa mbere tubone uyu Yesu ninde. Yohana igice ca mbere ku murongo wa mbere turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo mu ntango Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mu ntango byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Aha tubonye umuntu yitwa Jambo, ngo kandi uwo Jambo ngo yahoranye n'Imana. Ndi buvuga umuntu ahorana n'uwundi, reka nifashishe iyi shakoshi mvuge nti uyo Jambo yahoranye n'Imana. Imana imbabarire kubona nayo ndayigereranyije n'iyi shakoshi, oya ntaho bisana, ariko nikigeranye gusa nifatishije. Uyo Jambo ngo yahoranye n'Imana, ngo kandi uyo Jambo mu bintu byose ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana ishimwe. Tubonye ngo yahoranye n'Imana, ngo kandi uwo Jambo ngo yari Imana. Ubwa mbere tubonye ngo yahoranye n'Imana, ahandi tubonye ngo yari Imana, kandi tubonye ngo byose byaremwe nawe. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye hariya muri Genese mw'itanguriro igice ca mbere, turabe mu gice ca mbere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Tusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi. Hahandi muri Yohana twabonye ngo ibintu byose byaremwe nawe, ngo yahoranye n'Imana, ngo kandi yari Imana. Aha naho tubonye ngo Imana yaremye ijuru yongera irema n'isi. Hanyuma ngo ku murongo wa gatatu ngo Imana iravuga iti nihabeho umuco, umuco ubaho. Imana ishimwe. Aha muri Yohana twabonye ngo Jambo yari Imana, ngo kandi yahoranye n'Imana. Uyu yaremye ibi byose yitwa Jambo. Haleluya. Yitwa Jambo. Uyu Jambo rero niwe yavuga ikintu cyose kigaca kiba. Ibi byose tubona byaremwe n'ijambo ryiwe. Avuze ati wajuruwe ururuka, byaca bimera uko nyene. Avuze ati ubu nyene iki nikigwe ngaha nikije ngaha, uko nyene niko byamera. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Tubonye rero uyu yitwa Jambo,
tubonye yuko uyu ari we yaremye byose, kandi tubonye yuko uyu yitwa Jambo ngo yahoranye n'Imana, kandi ngo uyu yitwa Jambo ngo yari Imana. Imana nishimwe. Tugiye hariya muri Apocalypse, mu byahishiriwe Yohana naho igice c'19 turabe. Haleluya. Byahishiriwe Yohana igice c'19 turasoma hariya ku murongo wa 13 havuga ngo yambaye impuzu zijobetswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Umuntu yambaye impuzu zijobetswe mu maraso ngo kandi izina ryiwe ngo ikitwa Jambo w'Imana. Uyu nawe ninde? Uyu nawe ni Kristo. Tugiye gusoma turabona ko ari Kristo. Aha bariko baravuga kuri Kristo. Uravye ku murongo w'11, reka duhera hajya ngo mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare, uyivyagiye ko yitwa Mwizigirwa, irindi ni Munyakuri, aca imanza akagwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye ibitsibo byinshi, kandi afise izina ryanditswe nta wurizi atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Imana ishimwe. Ngo aha tubonye ngo yitwa Jambo w'Imana, kandi aha naho ku mutwe w'amajambo twabonye ngo ni inganji ya Kristo. Uyu Jambo w'Imana niwe rero Kristo. Imana nihabwa icubahiro. Hanyuma turavye rero ko wumva yari Jambo, ijambo nta mubiri riba rifise. Ijambo aba ari Jambo, ariko Imana ntiyashimye ko bimera gutyo, ko aguma muri Jambo. Habonetse igihe ava muri Jambo yambara umubiri. Sinzi turaza kurabira hamwe kubera iki yambaye umubiri. Turavye hariya mu Baheburayo igice c'10 naho turabe ingene hatubwira ingene uyu Yesu yambaye umubiri. Abaheburayo igice c'10 duhere hariya ku murongo wa 4 haravuga ngo kuko bidashoboka ko amaraso y'imfizi n'ay'impene akuraho ibyaha, nico catumye hamwe yaza mu isi avuga ati ibimazi n'amashikanwa ntiwabigomvye, ariko wanteguriye umubiri. Haleluya. Ngo wanteguriye umubiri. Hanyuma ku murongo w'7 mpera ko ndavuga nti ehe ndaje. Mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe, nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana yanje. Ngo nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana yanje. Rero Yesu Kristo aje gukora ivy'Imana ishaka. Aje gukora ivy'Imana ishaka. Rero ikibazo ni none ivyishaka vyari biki? Vyari bimuzanye ko yarahejeje kurema byose abiremesheje ijambo. Ubu naho umubiri ni kubera iki yambaye umubiri? Kubera iki? Reka turabe ku murongo w'10. Ku murongo w'9 haravuga ngo ehe nzanywe no gukora ivyo ugomba. Akuraho ibya mbere ngo ashinga ibya kabiri. Ibya mbere byari ibihe? Ibya mbere kera mu isezerano rya kera, iyo abantu bakoze icaha baca bazana igitungwa kitagira agasembwa, bakakivugira ko amajambo, bakakiremeka ibyaha by'abantu bakoze. Tuvuge nk'umuryango wa naka ukaza harimo abantu bakoze ibyaha, bakagenda bakabitwara abaherezi babijejwe, bagaca badondagura ibyaha by'abo bantu bakoze, badondagurira hejuru kuri ya mpene.
bakadondagura we yaribye yaratukanye yarabeshe yaragize nte hanyuma bagaca bafata nyampene bakayirukana bakayirenza hirya kure muri desert hirya aho batazosubira kuyibona ngira aho niko bita ko ibyaha byabo bikuweho ariko ngo ibyo byose ntaco byamaze Yesu rero ngo acaza gukuraho ibya mbere kugira ngo ashinge ibya kabiri Imana nihabwe icubahiro hanyuma ku murongo w'icumi ngo uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa tubiheshwa nuko umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe gusa haleluya umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe gusa Imana yacu nishimwe ngo uko kugomba kw'Imana ko gutanga umubiri wa Yesu kugira ngo Yesu Kristo twebwe dukugwe kw'ibyaha nukuvuga ngo umubiri wa Yesu waratanzwe nk'ikimazi gikuraho icaha Imana ishimwe kubera yuko ibimazi bindi n'amashikanwa yandi akuraho ibyaha Imana itabinezererewe ariko ngo yashimye ko ikimazi ca Kristo arico gitangwa gikureho ibyaha une fois pour toutes Yesu nahabwa icubahiro Yesu yitanze iri rimwe kandi ntazongera gutanga ikindi kimazi c'ibyaha ukundi kuko ico ca Yesu kiramaze haleluya Imana ishimwe rero tubonye ngo yambitswe umubiri kugira ngo atanga aya maraso haboneka aya maraso ashobora kudukura kw'ibyaha wewe nanje kuko amaraso y'impene atashoboye gukuraho ibyaha by'abantu ariko amaraso ya Yesu Kristo haleluya ayo maraso ni yatweza Imana ishimwe ayo maraso ya Yesu niyo atweza turabye hariya ku murongo wa 16 havuga ngo iri niryo sezerano nzosezerana nabo hanyuma y'iyo minsi nije uhoraho ndabivuze nzoshira ibyagezwe byanje mu mitima yabo no mu bwenge bwabo kandi niho nzovyandika arongera ati kandi ibyaha byabo n'ukugabitanya kwabo sinzovyibuka ukundi ariko aho ivyo bihariwe ntihaba hakiriho gutanga ikimazi c'ibyaha nta kindi kimazi c'ibyaha twotanga ica Kristo kirahagije babandi bakubare ngo genda ugire gutya kugira ngo bigende gutya ngo genda utanga ibi nibi kugira ngo bigende gutya uzobabwira uti ikimazi ca Kristo Yesu kirahagije nta n'ikindi co gutangwa Imana ishimwe Yesu yatanze ikimazi gikwiye rero tubonye ngo uyu kere yari ijambo ariko muri iki gihe canke mu gihe gikwiye gishitse yambika umubiri acaraza mw'isi yaje mw'isi ryari canke uyo mubiri yawambitswe ryari yawambitswe igihe yaza mu nda ya Mariya niho yambikiwe uyu mubiri acavuka nk'umwana yambaye mubiri nk'abandi bose ariko yarazanywe hariho icari kimuzanye haleluya yarazanywe no gutanga ikimazi kirusha ibindi bimazi byose kugira ngo wewe nanje haleluya tubone guharigwa ibyaha byacu tubikugweko Imana ishimwe rero nagomba nkubwire wa muntu w'Imana we wowe wahora wimvira ngo Yesu ninde Yesu ni Imana niwe yari ijambo niwe yaremye byose ubwa mbere Yesu ngo nta na kimwe kitaremwe nawe yari yitwa jambo kiriya gihe mu nyuma ngo yambika umubiri kugira ngo aze kugucungura aze kuncungura kuko hari hakenewe amaraso ntihari hakenewe ijambo oya iki gihe hari hakenewe amaraso akuraho ibyaha Imana nihabwa icubahiro rero Yesu Kristo niwe yaje kwitanga ubwiwe yari afise abamarayika yari yobatanga yari afise ibindi byose yari yobitanga kuko yari yaremye byinshi ariko yavuze ati reka ngende amaraso yanje yonyene niyo ashobora gukuraho
ubutagisubirwamwo. Imana nihabwa icubahiro. Rero naho warakoze ibintu bisa bite mwene data uri kurankurikira canke uzonkurikira mu yindi minsi, umwami Imana pfa gupfuka mu mubari ruti maraso ya Yesu nkuriraho caha iki niki maraso ya Yesu Kristo ngwino nkurire kwiki caha. Byukuri amaraso ya Yesu aragikuraho. Imana ishimwe. Hanyuma rero abamaze guharirwa twese uko bangana bacitse ishengero ry'Imana. Twiswe abana b'Imana. Haleluya. Twiswe abana b'Imana. Ni twebwe turi ishamvu ry'Imana. Imana nishimwe. Dusomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, turabona ingene Yohana yeretswe ishengero rinini cane. Yaravyeretswe yuko mwijuru hazoba ishengero rinini rivuye mu moko yose, rivuye mu mihingo yose, rivuye mu ndimi zose. S'abarundi gusa, s'abanyarwanda gusa, s'abakongomani gusa, s'abafaransa gusa, s'abasweda gusa, ariko bose abamwakiriye umwami turiko turavuga, abogejwe muri aya maraso ya Yesu. Haleluya. Abo data we, umunsi umwe bazokwanirizwa imbere y'intebe y'Imana, bazokoranirizwa mu ijuru, kuko tweho hano mu isi turabatsi b'indaro. Turabatsi b'indaro hano mu isi ntabwo ari wacu. Reka turabe iryo jambo Yohana yavuze ingene yeretswe bari abantu bari bakoraniye hariya. Turasoma Yohana igice c'indwi ku murongo w'9. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona ishengero rinini. Haleluya. Ngo atawoshobora kuriharura, ngo bo mu mahanga yose, imiryango yose, ngo mu moko yose no mu ndimi zose, ngo bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imyambaro yera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Imana ishimwe. Yohana yarababonye, iryo shengero rinini yararibonye. Haleluya. Ese icompa wewe nanje tukazobona nayo. Haleluya. Tukazoba muri iri shengero rinini Yohana yabonye. Bari bafise ibigazi mu ntoki, bariko barashima Imana. Ishengero rinini ryo mu moko yose, rivuye mu mihingo hirya no hino. Yesu we, numva ntanguye kumva njyohewe kubw'iryo shengero, umenga namaze kurigeramwe. Yesu data we, ngo bari bahagaze bariko barashima baririmba. Haleluya. Uyu munsi ntituziranye, ariko hariho umunsi tuzomenyana. Imana nishimwe. Hariho umunsi tuzobana nyakubana. Haleluya. Kuko hano mwisi tuhafise umwanya muto, igihe tuhafise ni gito cane. Data we, dukumbura iwacu abacungwe n'aya maraso ya Yesu, ngo iwacu ni mwijuru, ngo niho twiteze ku mukiza wacu azova. Imana nishimwe. Haleluya. Iwacu ni mwijuru, niho twiteze ku mukiza wacu azova. Reka ndakwibutse mwene data, iyi si ntabwo ari wacu. Aha naho dusaba indaro gusa. Imana ihabwa icubahiro. Umwanditsi wa Zaburi yarabivuze. Reka turabe hariya muri Zaburi 119 ku murongo w'19. Havuga ngo iki? Haleluya. Haravuga ngo Zaburi 119 ku murongo wa 19. Haravuga ngo ndi umwatsi w'indaro mw'isi, ntumpishe amabwirizwa yawe. Uyu mwanditsi yaramenye ati ndi umwatsi w'indaro. Data wa twese, turabatsi b'indaro. Mwene data uri kurankurikira, aha mw'isi turabatsi b'indaro. Ntuhakunde cane nkaho umenga niho ufise uburaro n'uburamuko. Oya,
menya uti ndi umwatsi w'indaro nshobora kuharara ejo sindahirigwe kuko atari wacu. Twese turi mu rugendo turiko turagenda iwacu. Haleluya! Aho umwami wacu Yesu Kristo yagiye kudutegurira. Yavuze ati nzogaruka kubajana kugira ngo ahoni namwe abariho muba. Haleluya! Yesu nashimwe. Yesu yarabaye muri iyi si, yarayibonye, baramututse, baramuteye amabuye, baramuciriye kwa mate, baramukengereye nk'uko wewe nanje uyu munsi bariko baratugirira. Nta gaciro Yesu bamuhaye, ariko ntiyari ariko ararondera ako gaciro. Haleluya! Yarazi yuko ako gaciro agafise. Imana ishimwe. Haleluya! Nawe urabizi ko ako gaciro ugafise, naho batokaguha ntibakagukurako. Amina. Haleluya! Ako gaciro twakambitswe muri aya maraso ya Yesu. Iyo atabaye amaraso nta giciro tuba tugira, nta nico twokwirata. Abandi birata ubutunzi bafise, bakirata amadiplome benshi bafise, ariko badafise akagakiza nta gaciro birimwo. Ariko kubw'aya maraso, aya maraso yatwambitse igiciro c'igitangaza. Ni naco gituma naho abandi batodushima twako turishima kandi turinezererewe. Haleluya! Kuko tuzi ko dufise ubutunzi budashira mu ijuru. Imana ishimwe. Aha mw'isi si wacu turabatsi b'indaro, turabatsi b'indaro. Kandi umwatsi w'indaro bamugaburira batamugaburira ntaco, avuga ati ntaco, buraca ndigendera. Yesu we. Haleluya! Imana ishimwe. Turabatsi b'indaro. Buraca twigendere. Ntutinye abagutuka wangenzi we, wa mwatsi w'indaro nkanje. Ntutinye abagutuka, ntutinye abagukengera. Kada, ahubwo vyakira bikunze. Uvuga uti nakare mbega bampa amashurwe ngo bigende gute ko ngaha ntazohama. Iwacu ni mwijuru. Yesu nashimwe yaje gutanga amaraso yiwe. Yesu nashimwe yaje kwambika umubiri kugira ngo muri we tubone ubugingo. Nanje ndakengurukira data wa twese kubw'ubwo bugingo. Ndiko ndakurarika nshuti yanje, mugenzi uri kurankurikira, niba utari bwakira uyu Yesu Kristo yaje akambika umubiri, ndakumenyesha ngo uyu ni Imana yambitswe umubiri gusa kugira ngo abone ikimazi gikwiye co gukuraho ibyaha by'abari mw'isi. Nawe ni umwizere, ntaco bitwaye naho uri mw'idini ryitwa ngo iki. Bwira uti Yesu Kristo, ngwino nanje umbabarira ibyaha byanje. Pfa kugenda gusa wugurura umutima, Yesu arakubabarira. Haleluya! Yesu arakubabarira. Ntiyagira umuntu aza kukubeshesha ngo hengaya amaraso mw'icupa ngo genda uyisige. Oya, suko. Wugurura umutima wawe. Aya maraso ari mu buryo bw'impwemu. Ugurura umutima, umubwira uti Yesu Kristo, ngwino umparire, ngwino unyogesha ayo maraso. Upfa kuvyemera gusa ukavyakira ukavyatura, Yesu acaza akakubabarira mu mutima. Imana ishimwe. Haleluya! Ndabwira umuntu atameka agaciro ka Yesu. Yesu niwe nje kukubwira. Yesu aharira ibyaha. Yesu atarobanura abantu ku butoni. Yesu yaje kurondera ishengero, yaje kukurondera wewe na nakawundi ataramwakira. Ntuvuge ngo ivyanje ni byinshi, ngo nacumiye byinshi Yesu ntiyombabarira. Yo nshuti, umve nkubwire, ivyo vyaho ukoze nivyo n'abandi bakoze. Warishe n'abandi barishe barababarirwa, warasambanye n'abandi barasambanye bababarirwa. Ico wakoze niki cyo gutuma uvuga ngo amaraso ya Yesu niyo gishobora? Mpore amaraso ya Yesu afise ububasha bwose, arandura ikintu cose, akuraho ikintu cose, nta na kimwe kitomunanira muri ayo maraso. Pfa kwizera uyu Yesu maze ubone ingene Yesu agutabara. Haleluya! Yesu aragutabara. Nariko ndababwira Yesu ko ari we yatugize abana b'Imana, ko ari we yatugize abo turiho. Haleluya! Nariko ndakubwira uyu Yesu niwe yaduhinduriye identite. Ubu twitwa abana b'Imana kandi turindire kwaza kudutora. Yaravuze ati ndagiye kubategurira aho muzoshikira. Haleluya! Ati ndagiye kubategurira, ati kandi nzogaruka kubajana iwanje. Aho naho niho tumurindiririye Yesu kwaza kutujana iwe. Uramwiteze nawe ga mwene da? Abamwiteze reka dushishikare kumurindira. Haleluya!
tumunezererwe, tumuhe icubahiro mu mitima yacu, kuko agira aje kutujana. Imana ishimwe. Oh, haleluya. Urakoze Mana Data wa twese wo mw'ijuru. Haleluya, ndagushimira ku bw'ayo maraso. Yesu, ndagushimira ku maraso yawe watanze kugira ngo muri wowe tubone ubugingo. Mw'izina rya Yesu Kristo, Mana, nutabara uyu muntu kugomba kwifuza ko uwo mubabarira ibyaha vyiwe. Yesu mwana wa Mungu, apfukamye imbere yawe, n'umwumve, umugirire imbabazi, weyure umutima wiwe, ibyaha vyiwe byose bihanagurwe. Urakoze Mana yo mw'ijuru. Muntu wese yuguruye umutima wiwe, Kristo n'umwandika mu gitabo cawe c'ubugingo, umwezi ibyaha vyiwe byose. Urakoze Mesiya, yuko wumva kandi uharira, mw'izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Ndashimiye Imana kubw'aya majambo, abayumvise mwese Imana ibahe umugisha. Iyi shene tuvugirako ni shene Habonayo, kandi nomero zanje ni +46 768 0065 46. Imana Data ibahe umugisha mwese. Amen. Haleluya, haleluya.